mugabo wame wibuka uzopfa. nakwiyibagiza urupfu rw'iwanje naramaze kugwakira, umunsi wago uriho ntawonzi. igikuru niki ndazi ko ruzoza. Nico gituma umuntu anteye ubwoba ngo ndakwica, ngira ni haba hageze mugabo hataragera oyi nukuvuga Imana niyaba yarekuye itarekuye oyi acungira. urupfu ni irembo Imana yashatse kuducira. Impengamere yo kurondera kurangura amabanga mpuzabitsina si ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye, ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari gicuga. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Ese tuzopfa ntawe uzorusimba, tuzopfa. Hapfa abantu bose, hapfa beza n'ababi, ibiremwa byose bizopfa. Sokoza amasunzu utegura uhanika, yamara wibuke kuzopfa. Indwara igufashe utegura umutima, kumbure hari naho wopfa. Kirazira kwiyibagiza urupfu. Sokoza amasunzu utegura uhanika, ambara ijinisi, kubiteko na karuvati n'ikoti, mugabo wame wibuka uzopfa. nakwiyibagiza urupfu rw'iwanje naramaze kugwakira, umunsi wago uriho ntawonzi. igikuru niki ndazi ko ruzoza. Nico gituma umuntu anteye ubwoba ngo ndakwica, ngira ni haba hageze mugabo hataragera oyi nukuvuga Imana niyaba yarekuye itarekuye oyi acungira. urupfu ni irembo Imana yashatse kuducira kugira tuyishikire. ubu Imana yarugize irembo kuva Yesu. Abahungu barazi ko bishoboka. Reka rero twebwe abahungu tubwire mw'abakobwa. Impengamere yo kurondera kurangura amabanga mpuzabitsina si ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye, ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari gicuga. Ndabasubiriramo. Impengamiro yo kurondera kurangura amabanga mpuzabitsina si ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye, ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari gicuga, hariho icyabuze. Nibyo cyangwa sibyo? Ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari gicuga, ari n'icyabuze. Mariya na Yosefu bafise Yesu hagati yabo, hari icyo bari babuze. Nico gituma rero wa mukobwa we, hagati ya Mariya na Yosefu byarashoboka, kandi no hagati yawe n'ujya musore, uko muzoza muraha ikibanza Yezu mu mutima wanyu no mu buzima bwanyu, uko muzuzura Yezu mu mutima no mu buzima, ni